batararonswa amafaranga bari bemerewe n'abari bahamagawe imbere yuko gucandaga bitangura kugira bigisha ingene bohimiriza abana bitabira urwo rucanco ari benshi ntibagire ubwoba. Inyigisho zabera ku mazone abegereye nk'uko isoko ryacu rivyigana, bakaba bari bagizwe n'abatwara imitumba, abigisha, abaremesha kiyago n'abandi. Twebwe imbere yuko urucanco rwa kanseri yo mu rwinjiriro rw'igitereko iba, baratugiriye ihimiriza baradutumako kuri zone bamwe bose aho begereye kugira ngo batwigishe ingene twofasha mw'ihimiriza ryo kugira ngo abana bitabirire urwo rucanco. Umuyobozi yategetswe kujana n'abigisha biwe babiri, umukuru w'umutumba, hagacahamwo chef de zone n'umuganga wo muri iyo zone, hagacahamwo umumenyeshamana n'abaremesha kiyago rero. Kubw'iryo soko ryacu nyene babwirwa ko bazohabwa ibihumbi 19,500 igiteye amakenga ng'ico gihe basinye ko bayaronse kuko bategekwa kubikora, kudasinye atayo azoronka. Uyu munsi araheze amezi 2 arenga, amaso yaheze mu nzira. Bari bandikiwe amafaranga 19,500 umuntu batubwira ngo nayitegeka, turanasinye ko ayo mafaranga twayabonye aho vyaducangiye, batubwira ngo mudasinya ntazoza, turasinya twese twigurane ngo turabandi twigurane ngo amafaranga turarungika n'iyi saha, murabona haciye hafi amezi 3. Abo banyagihugu basaba ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo amagara y'abantu kubatunganiriza. Tubibutse ko hari n'abigisha bo mu ntara ya Buhumuza bafashije muri ico gikorwa batararonka agahimbaza musi bari bemerewe, co kimwe n'abaforoma bo mu ntara ya Gitega batarahabwa uburyo bwo kwiyunguruza bari bemerewe.